HubSpot, Voice of Home. Reka tubahimiriwe bakunze ibiswi riremesha bakunze ba Voix d'Espoir muri komera dukurikira muri atandukanye kandi muri no mu bitandukanye. Umunsi mushashe Imana twongeye kugira ngo tuze tubashikiriza amakuru y'inkino atohojwe neza kugira ngo mube actualize updated mugume muri ku mwanya turi igenekezo rya 17 Rusama mwaka wa 2024 mu biganiro mwamaze kumva mu kamenyetso kabutsa ko ku munsi wa mbere umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu muhabwa amakuru y'inkino mu kiganiro Hope Sport mwiriwe muri mu buseruko abari mu buraruko abari mu manuko n'ahandi reka ndabwire ko mwahisemo neza kuza kurema abariko raskumviza bamaze gushika ku meza tubifuriza akayabagu namwe mtaramironka mukomeze mwihangana imbere ni heza nuko tugiye kujana turi batatu muri kino kiganiro ni Claude Kwidera tugiye kujana na Grace Niyomukiza reka ndabahe mwiriwe ndababwira ati mwiriwe cyane Grace mwiriwe cyane aho reka ndakuramutse ndamutse abakunzi b'ijurire menshi ego ndamutse bose umeze neza ndameze neza byose birameze neza abandi bose all right cyane gose Claude Kwidera mwiriwe mwiriwe neza no gahungu numeze mwinshi kongera kubana nawe mu kiganiro HubSpot nyuma y'umunsi wa mbere tari kumwe bari hari hagati mu gihugu niza ko wagize ibihe byiza nindi come back kuri no gahungu tuvuga ati welcome again nizira ko nabonye ko nigikemanyi gitubuse kandi kivuga amajambo menshi Claude Kwidera ni nari hari mu ntara nziza yango zibona ko igihugu cyose Burundi ni nyabagendwa arako naraciye nari mu ntara igiye kubifise imigwi ibiri mu cicaro ca mbere n'umugwi wa Message Ngozi nibaza ko watsimbataye ufise imizi ikuye hariya bimeze neza n'umugwi wa Lumedo Ngozi nibaza ko ari we ukiduga ariko byose nabonye ari sawa ni intara tubonamwo umugwi wa Message Ngozi gikina urukino rwa demi final ahantu hagiye kubera demi final hari umote wabonye bw'iyo evenement nabonye Claude Kwidera ni kibuga Stade Urukundo kiba kimeze neza baca traiter nuko bukiye ko bwije usanga kabisa tagatotse na stade no iri hagati mu gisagara ca Ngozi no stade Gatwaro nibatse ko bimeze neza Claude Kwidera navuga ko Ngozi umupira barawumva kandi ndere nako umeze neza ni more cyane ndashimana uwe neza mu mwami bose ni all right kugasaka narimvuze ngo stade Gatwaro kugasaka niho hagati mu gisagara ca Ngozi nuko rero mu kanya Claude aradushikiriza ingingo nkuru tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro ariko duza volume muri kuraskumviriza tunamayibutsa ko n'umurongo w'ijana n'indwi n'ibice 8 bariko raskumviriza tankomanza bari hagati mu gisagara hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye baratwumva neza cyane nawe uskumviza uri hano mu Kiyatsimbo 94.3 FM uratwumva neza cyane nuko Claude Kwidera mu kanya ingingo nkuru tubashikiriza neza cyane n'ingingo nkuru zigiziganiro cha HubSpot igerekerezo rya 17 Rusama umwaka wa 2024 nuko mwabyumvise cyangwa mwabibonye ku mbuga zacu kuva ku munsi wejo byamenyekanye cyose byarabimenyekanye abakinyi urutonde rw'abakinyi bagiye kwitegurira amakuranamo cyangwa se inkino zo kuranamwo mu rugendo rugana mu mubyeyi cyangwa se ku mubyeyi ibindi bikombe byose ku isi ni Coupe du Monde kiramota igikombe kizora mu bihugu bitatu Mexique Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uza nubwo rugendo rero ubona ko umenyeza mu w'intamu rugamba Etienne Iragije yagiye aratorukanya hari bamyugariro hagati inyuma iki byose asenyera voma kugira ngo bitegura inkino zibiri zigiye kuba mu kwezi kwa ruheshi bitegurira urukino rugiye kuduhuza n'igihugu ca Kenya Harambee Stars biteguye n'urukino rugiye kuduhuza n'amazinga Seychelles turabica ijya nino tugaruye ku rutonde rw'abakinyi batandukanye aho bigaragara ko ari bimwe n'abashasha ariko kandi baboneka no mu higanwa rikuru ryahani wacu bagiye baratoramwe abakinyi turabisa kuba kijya nino nabo nyene ariko kandi turabe n'icitezwe hari n'abatashoboye kuboneka twari dusanzwe tubona mu gusuka y'igihugu naho nyene turabica ijya nino icitezwe n'igiki muri zino nkino zibiri mu kwezi kwa ruheshi tugiye kuba twinjiramo
nuko ni igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu inyuma y'urugendo rurerure bagiye gukina inkino z'igihe cy'akabiri gishira icanyuma cyangwa se demi final tubona kuri stade Ingoma agiye kuba urukino rudasanzwe tujya hariya kuri stade Urukundo message ngo zigiye kuba ihakinira urukino rudasanzwe no kuva ko kuva ku munsi w'ejo ku Imana ni ibirori bidasanzwe hagati mu gihugu twasije nino urugendo rw'imigwi ine isigaye muri zino nkino ndetse n'imigwi biboneka ko ishobora gushika kure hashoboka ni kirangamisi kisa nk'icyahindutse gato ngo twabibabwiye ariko kandi tubona mu mvo zamenyeshejwe n'abajejwe gutunganya amahiganwa mu isha ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB tubona ndetse n'urukino rwa nyuma ruzobera kuri stade Ingoma igerekezo rya 15 ruheshi. Turaca mu nkino za basketball naho nyine ari nkino zako zigiye kuba zitekanijwe inyuma yaho habonetse ubwete ruvuga ku bijanye n'ibihano byari byafatiwe ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU bica ijya nino kandi ni nkino zigiye kubandanya ni nkino zitekanijwe zitandukanye aho giye kubona ibibuga kandi bigiye kuba bikikojwe n'akanyamuneza k'abakunzi b'inkino mu mupira w'amaboko basketball. Turaca ijya nino mu biko biravugwa ku mugabane wa Afrika ni Ligue Champion hagiye kinwa urukino rwa nyuma rw'ibanze tubona imigwi ya Estinis ikina na Al Ahly kuri stade Olympique del Mezza ukino utekanijwe ubona ko riko ravugisha menshi ku munsi w'ejo kandi hatekanijwe urukino rwo gusubiriza rwa Confederation Cup tubona umugwi wa Zamalek nyuma yo gutsindwa mu rukino rwa mbere yo gutsindwa mu rukino rwa mbere bagiye kuba bakira umugwi wa RS Berkane nuko turacigene no kuri zino nkino ndetse n'icitezwe muri rusange. Turekeza ku mugabane wa Buraya nta kindi kiyo kiravugwa hirya no hino muri Premier League n'imigwi ibiri ubona ko nubu imigwi ayandi mahiganwa yose imigwi atwaye ibikombe yaramaze kumenyekana ariko kandi mu Bwongereza hoho birica matanye ubona ko ni Arsenal the Gunners ya Mikel Arteta ni Man City ya Pep Guardiola ni Pep Guardiola avuga ati ndakeneye igikombe gira kane mcembu wa mbere mu mateka ya Man City abikoze bikombe bine bikurikirana ariko kandi ni Mikel Arteta abaheruka igikombe cy'imyaka 20 umugwi Arsenal nabo nyine banyote igikombe ariko amahirwe akaboneka ko umugwi Manchester City ofise amahirwe menshi ku bice 90%. Tabiki ijya nino turabe amahirwe y'imigwi n'icitezwe nuko n'indwi ya nyuma izokinwa ari mu Bwongereza isaha 11 umasani wacu nizire ko ariho tuzomenya ingene iri higanwa aho ritashe. Na birebire muri Serie A hariya mu Butaliyano bagiye kina 37 muri La Liga bagiye kina 37 Bundesliga bagiye kina 34 mu gihe muri Ligue 1 bagiye kina 34 ayo kandi turaca ku ntonde z'abakinyi imigusa y'igihugu yatumye ko na cyane ko mu mugabane wa Burayi hagiye kina igikombe ca Burayi kuva ku mageza 14 ukwezi kwa ruheshi ni Julian Nagelsmann yatumye ko abakinyi ndetse n'ibitangaza boneka abakinyi bamwe batungurutse ko batashoboye gutuma ko na Julian nawe nyine akaba yagize icyo bivuze ko mu France Didier Deschamps abikora neza atuma ko abakinyi liste iri kiravugisha benshi ariko kandi tubona Ngolo Kante inyuma gutwara ikombe cy'isi kimwe ko 2018 ni comeback yamutumye ko benshi avuga ati byari bikwiriye rero kandi n'abandi bana bayatumye ko ba Emery Zaire n'abandi biteko biravuga ko bimwe mu France hari n'abandi bari biteze ko baza ku rutonde mu bisagi mu France batatumye ko turacije nino no muri Pays-Bas ya naho nyirana ko batumye ko abakinyi turabica ijya nino musawe iganiro Hope Sport kandi muheza gigo. Ati muhezagirwe duhezagiranwa numva ko twamaze no gutangura amakuru yacu na cyane mu mugwisera kwira gihugu w'intamba mu rugamba wari umwanya atari muto abarundi n'abarundi kazi barindiriye kumva ko intamba mu rugamba zisubira mu kibuga yarabibaye ku munsi w'ejo tubona umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba itsinda iragije asura urutonde rw'abakinyi 25 avuga ati bano ndabizeye ku nkino zibiri tugiye gukura n'imigwi ibiri serukira bihugu Kenya n'amazinga ya Seychelles n'inkino zigiye kuba muri uku kwezi kwa ruheshi kwezi kwa gatandatu tubona ko n'abakinyi 25 tugiye guca hirya no hino turabe ingene bimeze ku rutonde
turabe n'ayavugwa n'aba n'abariya kuri runo rutonde muri rusangi. Garance niyo mukiza ku munsi w'ejo Etienne Daragije umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba nguwo aramagaye abanditsi n'abamenyesha makuru ati ngwino ndabamenyeshe abakinyi jewe nizeye bagiye kumpa umusaruro nizeye kandi nifuza kuri Kenya no ku mazinga ya Seychelles. Bimeze gute Grace niyo mukiza? icambere cyo kumumenyereza yarayashikirije urutonde kavuga ati bano bakinyi nibo nizeye bazoshikana kuco shaka nibaza ko ari ikintu ciza twokorerako kuko umumenyereza afise icyo ashaka gushika kandi afise na systeme yo azokoresha uno munsi turi ngaha ntituzi systeme azokoresha nibaza kandi ko tugiye kuraba ku rutonde yarayasohoye ari urutonde rwiza cyane nuko bamwe ko baravuga ngo hari abatatumye ko hari abandi bashashazanye nibaza ko bakinyi bose intambi ifise abakinyi benshi nibozira rimwe uno munsi kuri liste y'abantu 25 bose urumva nibokwigwako reka dukoresha bayazanye kandi nawe kucizera afise n'inca bafitiye nibaza ko byose bizogenda neza. Twizera Mwigori aratumye ko batatu ariko hari umwe ariko arabikora hariya mu Rwanda na cyane umugwi wa police yanafashije no mu gutwara ibikombe bibiri muri ino saison igikombe cy'amahoro kirimwo nibonezime rukundo ntarimwo muri abo banyegori batatu turabona ko harimwo nkuru nziza Mateo harimwo Jonathan Ahimana na Bizimana Alada. Abo ni batatu bagiye gufasha intamba mu rugamba muri zino nkino zibiri Kenya na Seychelles. Ikibanza cha Rukundo Onezime cyarimwo kubwanje kuba Onezime atagarutse nibaza ko Onezime yarakoze byinshi twaramubonye aguma yigaragaza uno munsi turashaka kubona aba Meteo nkuru nziza twarabonye mu match amikari baravyitwayemwo neza ko mugumenyereza bagarukanya kareka Onezime nibaza ko ataco vyica cyane. Twizera kubwanje mu bwigenge bw'umumenyereza yakoze icyo ateza gukora na cyane ko ni Onezime nibyo nkuko Grace karabivuga tubona ko hari icyo yakoze kandi umumenyereza atamutumye ko siko ibikorwa twabonye akora twabonye masebu yanditswe n'ibinyamakuru akuramo imipirishika muri 3 ejo bundi birandikwa ni byiza cyane kandi yafashije umugwi wa police gutwara ibikombe bibiri harimo icy'inchungu n'icamahoro ni statistique nziza ariko kandi mu mvugo y'umenyereza aravuga ko ndakeneye amaraso mashasha umuguso y'ugure nitubonera muri tubonera mu bakinyi gusa bamaze kumira akabuye k'abagabo ari uko ubu tuba tukibona ba Valerina hayo barakoze ibidasanzwe kandi ubwatsi burasha bukabisa ubundi no munsi kubona uyu mukinyi Nkuriza Mateo utabona mu mugwi RWD Molenbeek ari mu Birigi mu kiciro ca mbere biboneka neza nawe nyene ko avuga ati reka ndamugerageze reka ndabe ko potentiel atekeye kucogira umumaro mu gwiso cy'igihugu sinumva ko aje kumupimira mu nkino nk'izi vise en play ikomeye ariko kandi nizere ko hari icyo yamubonyemo hari urundi rubuto yamubonyemo rushobora kuzuvamo ikintu gikomeye cyane kubwanyu kavuga ati iyi pion kumushanga nka Nkuru nziza Mateo kandi ko nahakinira sivuze ko umugana wabura yagusa ariko kandi no mukinyi ko aba technicité ko aba tactique akoresha ni wa mukinyi bonamwo ashobora gutanga ikizere mu bijanye no mwigoro. Ikintu twagaruka kuri Meteo na Alade twarababonye mu nkino za gitu twaheruka gukina twarabonye ko ni Meteo ashobora gusohoka agapanga abakinyi biwe neza ashobora kunyaruka no gufata umupira kuba yaciye aza no munsi nuko umumenyereza yamubonye ni n'ikintu gikomeye cyane ugarutse ko Grace aba bakinyi twababonye mu nkino za gicuti niho batanguye kuzina acavuga rero ikintu gikomeye cyane no mumenyereza w'intamba mu rugamba Etienne ati nkino za gicuti niho turabira abakinyi nyabo bashobora kuduha umusaruro mwiza mu nkino nyezina nka zino nkino zo kugwanira kibanza cyo mu gikombe cy'umukuru cy'isi igikombe cya Afrika. Rero nibaza ko zino nkino kubona uno Mateo uno Alada barerekanye ibintu bikomeye cyane ugiye kuraba ko Onezime n'umusamyi mwiza pe mu guci uza ngaha ari kuri Alade tukara ibyo yerekanye muri z'inyo za gicuti
tubona ati reka manze mpamagara uyu Alade ndabe ndamupime muri mu nkino za officiel nazo uno munsi ntaje gupima aje kurondera amanota niyo mpamvu ashobora kuba yabazanye bitavuze yuko ba Freddy baragiye gukina inkino za gicuti uno munsi ntibigeze bakina inkino za gicuti nubwo yabajanye ntibagiye muri equipe nationale ntibagiyemo baratumwe ko ariko ntibaronse amahigo yo gukina inkino ntibaronse amahigo yo gukina inkino za gicuti uno munsi niho cuze uvuge ngo yari kumugarukana hari umuntu nawe acavuga ati Jonathan Ahimana ari muri Namungo kandi urabona ko uri kuragereranya imyaka ya Jonathan Rukundo Onesime ingana umwe nibaza ko Jonathan ari hejuru ya Onesime ku myaka ku bwanje nta gitangaza cyabaye kutabonamwo Jonathan Ahimana mu nkino nk'izi. Jonathan arimwe ahubwo Rukundo niwe atarimo. ndibaza ko mu bakinyi bazotangura mu kibuga naho tutarabishika ko aba bahungu uyu nkuru nziza Mateo baremeje ndabona Mateo yatanguye ku bwanje ndamubona gusumba hoza na Jonathan Ahimana ni Jonathan twakurikiranye kuva ikora umupira yakina aciye mu migwi za Mparambo myaka iheze yari mu cito cya Rugombo karaba yaraciye muri za Vitalo cyane gose urabona ko imyaka hari ikindi kintu kiravuga urabona ko ni wa mukinyi uriko urabana gabari yiwe kiriyongera rero nizere ko mumenyereza nkuko yarabishikirije tugiye kubona urundi runganwe simvuze ya 100% kandi urungano ushaka kugira icyo bifashe nibyo tabona mu Bizimana Aladdin akira muri 3e division arabasha kuvuga ati kubera ko mukinyi witwa 3e division cyane ngo nuko ari Burayi hari mu gihe twadufise mu byicaro bindi byo byicaro bya mbere basanzwe bakina ngaha mu karere ariko kuba sinoraba ngaho nibaza yuko yigeze no kukivuga imbere hose uno musi dushaka intamba bakiri bato intamba bakiri bato ku buryo tubategura bazotuzanira umwimbu mwiza aho hambere nitugishaka za ntamba tubonamwe abantu bakuze gusa intamba zo kuzina kuba ariko arakuramwo bamwe avuga ati reka niyegereze bano bana suko yaravye ngo bakina hanze ahubwo yaravye abakiri bato cyane gose turagenda inyuma ariko ico tusaba muri commentaire ku rubuga rwa Facebook na YouTube yendo hakubitire uvuga mbega intamba mu rugamba wazibonye gute na cyane cyane no liste y'abakinyi 25 bagiye gukina na Kenya n'amazinga ya Seychelles intamba mu rugamba bafite amahigo angana gute twandikire muri commentaire uratwandikira no ku butumwa bugufi ku 62 22 turava muri abanyegori tugenda muri ba myugariro canke aba defenseur ndabona ko batanu batumye ko turahera kuri uno mukinyi ababo hafi na cyane hano mu gihugu Keita arimwo wa Egleno abukuru Keita nibaza ko ari impeccable kubona no mukinyi yaje kubona abukuru Keita yagarutse nibaza ko ari ikintu ciza cyane igihe baza gukina na Algeria kwari urukino gugaye ntitwigeze tubona amahirwe yo kumuraba mugaba bari baravuze ati yigenjeje neza cyane turamubona mu ikindi kintu muri kazoza mu nyuma aragenda mu mamacha amikare ni uyu mukinyi bukuru Keita twabonye avyitwaramwo neza ubwa mbere yatangwa mukinisha hagati yaramera nk'amugora mu nyuma aje inyuma kuri defense yayikinye neza cyane kuburyo oye nta mpungenge nogira sikubona yasizemwo bukuru Keita turaza kuri Ismail Shimirimana cyane turiko turagenda buke muri kana karere ka Afrika y'ubuseruko turava mu Burundi turagenda mu Rwanda muri APR kuri Ismail Shimirimana nuno mukino bwa ko nawe afite amahirwe akomeye cyane mu ntamba mu rugamba muri ino generation shasha sindi nawe kuri kubona Claude ni umukinyi twabonye ayikaramarira runini umugwi wa APR FCNC nimba ari umugwi washaka kuba champion ni saison nova ko idasanzwe ni saison iri irigwiye kuri APR ni saison cyo twagikombe borohewe kandi turabona ko ni numukinyi kandi gwira mu mugamba haba ukora abanyene yitwara mu mugwa APR ubona ko yitanze bidasubirwamo ni wa mukinyi nimbara abakinyi bashika muri batanu bigenjereza biganwa rikuru rya hariya hakoya ubona ko ari imwe nizeye ko no munsi kubona
umenyereza yamutumye ko biramatanye n'ibyamwa biramatanye n'ibiharuro bimuvugira ubwiwe n'imyitwarire mu kibuga mu gihe cya none no gahunda tugenda kuri nubwo ko niyo kuri Klaus naone yamenyekanye mu ntamba mu rugamba biciye muri zino nkino za gicuti turabona uyu niyo kuri Klaus turamuga ko ubona ko ni imyugariro wakomeye cyane ndasake no mugwi wa Hagsand muri Norvège nabona ko yamenyekanye Claude Kwizera kuri zino nkino za gicuti turabona ko nuno Valence ni hori imbere nawe yamenyekanye ku nkino za gicuti ndabona ko yatumye ko kandi Lucien Delegle ari hano tusibagiye nuno aheruka gufasha umugwi we kuduga mu cicaro ca mbere Frederic Sabiyumva hariya muri Suède abo ni bakinyi ni batandatu yatumye ko muri defense hano commentaire imwe canke zibiri tugende kuri bano bakina hagati witwa Jamie Notes wamgarutse ko muri defense ego muri defense Notes ari mu akina umugwi wa Feyenoord nabonye yarigeze gutumwa ko kuri nuziye y'abatarenze imyaka 23 namba zakiri bato batarenze imyaka 23 ariko akina hagati yatumye ko nk'uwo hagati oya mu defenseur kuko no muri club y'uwasanzwe akina defense ego reka Claude yarafise commentaire kuri Klaus ni Klaus niko kuvuga ari imyugariro akomeye cyane tubona ari mu ciciro ca mbere mu muguraho yitwa FK Hagsand arako n'amazina goye gusoma ya Norvège niko nabona abakinyi bashika muri bangaye bose bakira muri Norvège dushimira nyene abajeje kundira abakinyi abona ko izi impano zitandukanye ku mugani w'Uburayi bavuga ati reka tuzizane reka tubazane na cyane ko ibi bakiri bato haba hariho amahirwe menshi yuko bijya bihugu bitaba biragira irindi jisho kugira ngo habe nimbura munsi tuvuga hariho abakinyi twagiye nk'abakinyi Claude Kwizera uvuze kubona bariko baraza hakiri kare bizofasha intamba mu rugamba hari abakinyi ugenda kurondera Radio Nemene canke yakaya Memeci myaka yahera tutibage naba basha Banonda yakina za AS Monaco tutibage nubu kubu nkuno mukinyi Nestor Irankunda ubu agiye kubarizwa muri Bayern Munich kuza mu ntamba mu rugamba arashira ku munzani ati gukinira Australia n'intamba mu rugamba njehe kenshi na kenshi jisho rimubwira kugenda muri Australia cyane gose arahitamwe akavuga ati umugwi uje kundondera kubera ubonye aho ngeze no munsi heza aho iyo bakabarondera hakiri kare cyari kubafasha uno munsi Jesse ndi Nestor sishobora kuza kwemera gukinira Burundi mbona Oscar yandenze kuva nkiri muto ikaguma inyita y'inkwirikirana wowe ukacuza mu nyuma ngo nkinire utusanga amashwa agoye nabo tubataho niko ndibaza ni umenyereze cyenda iragije kutabura ikijyana na defense ni namazina atamenyerewe mu bwonko bw'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi hariho n'abaciye bibaza ati bamwe twari tumenyereye barihe Ruco uno Frederic Sabiyumva ariko ndibaza aje kwishura Frederic Sabiyumva ari hari uno Christophe Ndowarugira ego niwe Ruco benshi bahora bibaza aje kwishura kwica kiba cyo gukonseda mu gihe no kutabungabunga ibitsindo cyane nibaza ko rimwe na rimwe si rimwe na rimwe ahubwo ni kenshi gashoboka nibaza ko intamba mu rugamba kenshi igice cya mbere premier mi-temps yaba ari impeccable ariko deuxième mi-temps wasanga haba ukuruha ibitsindo bikabura bakanatsindwa icyo kintu wibagije naje nacibagije Claude Kwizera ariko ashobora kuba yazanye ayandi mazina mashasha avuga ati baguma bambira ngo matsindo Diko nkinisha abantu batari basanzwe bakina muri defense turagaruka nko kuri uyu Ruco abantu bashobora kunda kuvuga ngo amukinisha kuri poste atari yiwe aja kumukinisha kuri defense akina muri miri nje baza yuko umumenyereze cyo ko yaravye kuri katireka ndabe mpindure system na nyari yari uburenganzira bw'umumenyereza cyane gose kuko twaragiye kuraba mu nkino za gicuti ziheruka yakinishije ya system twari tumenyereye 3-5-2 yarakinishije 4-4-2 uno musi ni ko yatumye ko yandi mazina mashasha kandi basanzwe bakina muri ayo maposte ashobora kuba yashatse kwishura kubazo by'abayafana bavuga ati reka twende hagati naho ni uno mukinyi yafashije cyane umugwi wa OGC Nice nubwo batagiye gukina inkino za Burayi OGC Nice urana ko byanse ku kanyuma Yusuf Ndayishimiye yaje n'umukinyi yaciye mu mvune ariko muri no minsi yari impeccable hariya muri OGC Nice hariya mu Faransa yaje Henri Musanga asanzwe abarizwa muri Flambeau du Centre
nuno twavuga ko ari impeccable na cyane cyane nako yafashije Flambeau du Centre naho itatwaye igikombe cy'icicaro ca mbere umwanya wa kabiri yarawufashe kandi iracari muri course y'igikombe cy'umukuru w'igihugu Jamil Noze ntibazonkiza Saidoro nako yaje hariya muri Simba Sport Club nivyo ntibatwaye igikombe cy'icicaro ca mbere muri hajya ni NBC Premier League ntibagitwaye ariko nako yafashije afasha umugwi wa Simba Sport Club umugwi ni Donatien Irakoze yaje Modere Akbar yaje Bigirimana Gaël yaje Bigirimana Abed yaje benshi bagarutse kuri Gaël Bigirimana byaranse muri Young Africans arasubira hariya muri ku mugabane wa Burayi no munsi forme zagarutse bimeze gute kubwanje kuzana Gaël Bigirimana ni ikintu cyiza cyane cyane ko ni urutonde ubonamwo nibyo twavuzemo amaraso mashasha aba bakinnyi nabo hajya agashyitsi ka kera kaba gakeneye wa wundi uhanuza ijambo wa wundi ubwira ati aha mwahaca gute nguja mu ishambo utazi guhaca inkoni utazi nicyo gituma rero ngombwa ati kubona Gaël Bigirimana ari ngaha ba bandi bashaka kubazwa ijambo mu mugwi ba bandi bashaka kuvuga ati peti gashavu gakeye two turagana muri Mexique two turagana muri Canada two turagana muri leta z'ubumwe za Amerika abantu barakeneye ko ari contribution nziza cyane tugiye kubona n'urukino n'inkino zibiri zimeze neza abandi bagarutse kuri uno Saidi ntibazonkiza nivyo muri Tanzania bariko bavuga ati burya imyaka yakwiye labusubiri wanyu canke abona abafana ya Bonsiso turabona ku marezo sociaux turabona ku marezo sociaux Saidi ntibazonkiza irevwe imyaka iri kwiramuja mugani wa Saido kugeza ino saha umupira nturamwanka ni Saido ashobora kugenda mu rukino bariko barakina agatsinda ibitsindo bibiri bitatu imyaka yiwe nyinshi asazanye fighting spirit nk'iya Cristiano Ronaldo kabisa uri kurabibona nako numukinyi atavuga ati nibyo nakinye kuva cagihe ariko nubu ngo ndacari muri equipe nationale nibatswa atari wa mukinyi amanika ibire abirato hakirika ni wa mukinyi tubona ku mwaka wa 2007 tubona inama mu ngamba z'abakade batwara igikombe gushika no munsi ndetse ubona ko akibanda umenga ashaka kwibura mu nkomezi nshasha ni kuvuga ko ni n'umukinyi sinayi bwatangura gukurikira ibintu by'umupira w'amaguru ariko aho numva ibyo numva n'umukinyi yatangiye gukina muri equipe nationale akiri muto aranakina no muri equipe yo muri première division akiri muto cyane Saidi ntibazonkiza kubera icyizere yifite avuga ati ndacashoboye warabonye ko Simba yashatse kumusinyisha umwaka umwe aranka ati turi imyaka ibiri ntibikunda mu nyuma barabakonvenka kubera ibikorwa ariko arakora baramuha iyo myaka ibiri no musi bakabona ko imyaka iri kuramurega atacagishowe mu mupira ntibari kumusinyisha imyaka ibiri tugende kuri abasatira babona igori nono Hussein Shaban Shabalala yagarutse mu rutonde abarizwa muri AS Kigali hariya mu Rwanda Kilongozi Richard akina mu Rwanda nyine muri Kiyovu Sport yaje no Elvis Kamsoba yaje aratumwa ko kandi na Mohamed Amis yaje akina hariya mu gihugu ca Egiputa Sud Abdallah ari hano akina mu gihugu ca Libya tutibage na Kana Kimana bienvenue na Jordi Liongora afise sabukuru no munsi Jordi ahubwo menga harejo no munsi no mukinyi yanabaye ngo kwijimyaka 24 umukinyi w'ukwezi ngira guhera mu kwa mbere ariwe gatwara ko gashimwe equipe yiwe akiniramwo bayitazira Lelu bakunda kuvuga ngo Lou du mois no mukinyi none no munsi yahawe intebe mu bataka ariko nako kenshi yaza hari urukino yamukinisha kuri nimero 3 ariko byaranse kwa rukino rwa Namibie je crois ahubwo yamukinisha hagati akaduga yarakinye kuri 3 yarakinye kuri 3 no hagati yarakinye akaduga kongera akamanuka nuko tusanga biriko biramuruhisha ni hamwe yaca akora ikosa akavamwo penalty no mwese yamuza ati bumwataka full kandi aramerita ugiye kuraba n'ibitsindo afise ariko no rutonde twitega iki kuri zino nkino zibiri ni nkino tugiye kubona ziba Kenya ni igiye gutangura ariko ntibagiye gukinira muri Kenya intamba mu rugamba zigiye kwakirwa na Kenya mu cha Malawi ni Kenya ndiko ndaraba ari mazi gihe ni mu bihano bya FIFA turaba mu nkino zizwi na FIFA zo konda uburenganzira bw'igikombe cya Afrika giruka ko muri Cote d'Ivoire ni na Kenya ko ari muri itsinda rimwe na funa ko bitashobotse kuba abana bakina inkino zawe kandi ni Kenya
naboneye ndabiye mu ishusho ya hafi mu nkino bakinye za gicuti ni Kenya yabiza indugumbi za Qatar. Yes. Ni Kenya yabiza indugumbi za Arabia Saudite. Ari Arabia Saudite twabona mu gikombe cy'isi cyabire muri Qatar ari mu gukomeye cyane ndetse batsinze na Argentine. Ni ya Kenya ni Harambee Stars ko turabona itandukanye na Harambee Stars twabona mu myaka 10 iri imbere. Iki cyerekana ko numugwi umwe hano muri East Africa ushaka kuza uno munsi ugatsinda Taifa Stars, numugwi umwe ushaka kuza uno munsi ugatsinda Uganda Cranes. Birashoboka cyane rero ko uyu mugwi witegurirwa cyane. Ndiko ndaraba ku bakinyi umumenyereze Etienne Iragije yatumye ko gutsinda birashoboka ariko kandi bagiyukira n'umugwi uwuhe, bagiyukira n'umugwi uriko warumaze ibihe utakuraboneka kuri scene international. Mani majambo izi nguvu zose bariko bazishora muri kino gikombe cyose muri n'amajonjo cyose muri zino nkino zo gukura kure namwe dushobora kubona ibidasanzwe mu gihe nibyo ni Kenya tekira kinirari ya mu gihugu cyabo bibaye niko ibibuga byabo cyangwa se bidakwije amanorme ya FIFA na REG biraboneka cyane ariko kandi numugwi wacu hamwe kiri umupira tubonamwe cyangwa se umupira bakurikije aba bakinyi batumye ko bakitanga batiziganya barashobora gutsinda kandi ni Kenya nayo nyene ifise ijambo rikomeye naho itazubikeka ku butaka bwayo. Ni Kenya tugiye kuraba muri confrontation z'abahurije n'u Burundi guhera 2017 mu nkino ndwi bagiye barahura. Ni Kenya ishobora ko yaratsinze match zibiri Uburundi butsinda match zibiri match zitatu ziba nil. No munsi kuba ivyo biharuro bivuga uko biduhicize tukavuga ati nimba hari hawo twatsinze Kenya. Kenya no musika imaze igihe mu bihano itari kwirakina natwe turiko turitegura twarakinye inkino za gicuti twarabonye abakinyi no munsi dufise umumenyereza mwiza ashobora guhindura system tukavuga ati no munsi azanye n'abakinyi bashasha ndumva ikizere gihari. Mugabo ukatuvuga imbere ya Chelsea na Kenya turabona ko Kenya ishobora kubisa ni dutera ubwoba para Chelsea. Erega Kenya iri imbere yacu kuri classement FIFA ariko classement FIFA nibaza ko tutoyibanda ko cyane ariko classement FIFA grâce na Claude Kwizera bugira twereka ati wa mugugiye guhura nawe umeze kuno ariko Arno nagushiriyemo no musi classement FIFA jewe nka Kenya ishobora kugenda igatsinda equipe iri imbere cyane umva ibiduzi nanze nkaca ntsindwa urukino na equipe iri inyuma yanje nkaba ndatsinzwe ku mashose gutyo. Reka tugenda ku mazinga ya Seychelles nayo nako bagiye kwakira Uburundi hariye mu gihugu ca Maroc. Novuga ko na mazinga ya Seychelles uri kuraraba amazinga ya Seychelles uri kurakompara no Burundi buri hejuru kuri classement. Ariko Claude na Grace Kwize niyo mukiza twiteye ko classement itagiye gutera ibwoba Uburundi canke Seychelles nkuko bivuze kuri Kenya. Na mazinga ya Seychelles turaba muri no tsinda nivyo tubona ko menga ni mu bwo turakamanota. Tubona ko ni cyo gihugu gihoba muri monde footballistique. Nino tsinda turi kumwe na Côte d'Ivoire, turi kumwe na Gambia, turi kumwe na Gabon, turi kumwe na Kenya. Gambia ni igihugu cyayitsinze bitatu kuri bibiri kino gwambe mu gihe Gabon yadutsinze 2-1 yaboneka neza ko uyu mugwi amazinga ya Seychelles niyo tuvuga ko mu guhoba twarabonye ni Côte d'Ivoire nyagiye ya mazinga ibitsindo birenze 6 byose birekana ko ni wa mu guhoba kubganje anoga ndabona ko aya manota 6 navuga ko amanota urukino ubundi uzokina na Kenya Harambee Stars urukino ubundi uzokina na mazinga ya Seychelles na manota ari capital kumugusoga igihugu kubera iki ndiko ndaraba imbere turupese urukino rwa Côte d'Ivoire inkino zibiri ni Côte d'Ivoire tutarakina n'urukino na rumwe imbere hariho urukino rwo gusubiriza n'igihugu cya Gabon tubona iyindi comeback ya Pierre-Emerick Aubameyang ari mu mugwi
Olympique de Marseille ndetse tuko tubona ari mu bakinyi bagaragaye neza mu gutsinda ibitsindo byinshi. ariko kuri twizera novuga ko Gabon n'u Burundi nibatse ko inkino zizoba mu kwezi kwa haya suku 9 kuduga Zishaka zizo umwaka uza ariko zirahari. ariko twobanza tukarabira hamwe zino nkino zigiye kuri Seychelles. Ndiko ndaba izi nkino zibiri. Yes. Agena amanota 6 ari imbere yacu akenewe cyane. Ategerezwa kuguma mu ntamba mu rugamba. Ateza guma mu ntamba mu rugamba ugenije n'urugamba ruri imbere iyo turiko turagana. Uno Emery nkuru nziza wavuga ati ndakunda cyane intamba mu rugamba n'umutima wanje wose. Iyo bano bishoboye noje nkitanga Burundi bukaronka iryo tike. Ariko uriko uraraba twokwideza Emery nkuru nziza ku Burundi buzova muri rino tsinda bari kumwe na Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie niyo yindi twababwiye. Grâce niyo mukiza. Uno Emery wavuze ati tugiye kuraba uko ibiharuro bivuga uno munsi nibaza ko ari ibintu bigoye ku Burundi twobona busohotse imbere ya Côte d'Ivoire imbere ya Gabon. D'abord Gabon yadukuye ko manota 3 iwacu twashaka cyane uno munsi y'u Burundi bugatsinda bugatana no manota 3 yiwabo twari kugira ikizere tukavuga ati nubwo tutazogira intuze hari yiwabo muri Gabon twararonse amanota 3 ariko twarayatakaje. Igabo yari yatwakiriye muri Tanzania. Ukacugaruka ni harimo Côte d'Ivoire twabonye yigaragaza muri CAN no munsi nibaza ko ari ikintu ca mbere kigoye ariko haracara umwanya kandi hari n'akazi tubonye umumenyereza dufise n'abakinya ariko aratumako ntawo ureka kugira ikizere no munsi cyuko tushobora kwibona natwe ya vision 2026 nayigashika. Yes. Nuko reka tubashimire bariko baradukurikira ndabagize ama commentaire ku ntamba mu rugamba witwa Gilbert Nteturuye ati mu Burundi umupira w'amaguru urahari gose imyiteguro nibe. Adrien Ntakarutimana ngo bakora ibishoboka byose turonke intsinzi twebwe abarundi. Eka witwa Lionel irakoze ati mukomere muduhe ivyiza tushimira cyane witwa Monia Gikundiro Salomon King yarankunze tumushimire. Gahimbare Faustin ati SOS tuko pamoja tutibagiye n'uwitwa ni benshi komeza partage ku rubuga rwa Facebook maze benshi bakurikira ikiganiro Hope Sports bariko baradukurikira mwamaze gushika ku meza akayabagu nibatse ko twova mu ntamba mu rugamba z'abagabo tugende muri bano bigeme tubibutse ko nabona ko bakoze bikomeye n'amatsanenze imyaka 17 bagarutse inkino zibiri ariko byabaye byinshi kuri Djibouti bimeze gute Grâce niyo mukiza no kwibutsa gusa muri faze are batsinze ibitsindo 18 ku gusa batsinda Djibouti yego faze retour batsinda ibitsindo 6 ku gusa yes nibaza ko ari intamba ziriko zirigaragaza nyuma yaho batsindiye Botswana ibitsindo 4 kuri 2 yes nibaza yuko hamwe boguma gutya turashobora kubona intamba mu rugamba U17 zisohotse zikaja muri Coupe du Monde. Ariko bamwe bibagije ibibazo ati ujya hari amafaze turengana ariko hari n'ayanze tugora tuca twibuka mu mwaka uheze ni intamba mu rugamba z'abakuze bariko baharanira kuja muri CAN yari kubera muri Maroc ariko byanka kukanyuba kugwamo na bakumwe na Algeria bakumwe na Nigeria Super Falcons abatoyi nabo batoyi nabo bakugwamo na Algeria bariko baharanira kuja mu gikombe cyariko kigiye kubera muri Australia twonda kekeranya ariko ahubwo mu gihugu ca mugabane wa Amerika y'Epfo sinubiki gihugu ariko rero bamwe bakaca bagaruka bakavuga ati wigi ntamba mu rugamba hariho hantu bibagora gushika ibyo ino migwi mito ngo barayikuramwo byoroshe ibitsindo byinshi twiteye ko ya mafaze abakomeye intamba mu rugamba bagiye kuyashikako naco gituma uburemere bw'intsinzi ndaburabira mu adversaire mwahuye yes cyo gituma gutsinda Djibouti nibyo ni igikorwa kivuga ibitsindo hose hamwe tsindo 24 ku busa nibyo akazi karakoze kandi ngo ati ibibatera intege ntibibone n'ubiye bitsindo cyangwa se ntibibone ko bakwiye mu Djibouti ko biheze cyangwa se urugendo bamaze kushaka kuno tuzawe kandi babone ko ariho bagitangura babone ko imbere yabo hariyo Ethiopia babone imbere yabo ko hariho Kenya ibyo bizobafasha kutubakira muri kino gicu bavuye muri iyi atmosphere yo guhana Djibouti nibyo ntibari gushika ngaba badakwemwo Djibouti
nabo gukezwa ariko kandi bibone ko nabo bagitangura na cyane ko iyi migwi nayo nyene irafise aho ishaka gushika, irafise n'ikiriro ikirarondera muri rugendo rugana muri Republique Dominicaine muri kino gikombe cy'isi. Ndakeza bano bigeme nk'abatinege gukora gusumba uko batigeze gukora, bumve ko bagitangura ibizobafasha muri rugendo gushika muri zino nkino kugira ngo bakuru ibyo bakuru babo batakoze. Nuko tugeze gese indwi renze minota 17 turagenda muri handball. Nabona ko nabana bakiri bato mu bakinyi batane imyaka 18 n'abatarenze imyaka 20 bari muri Ethiopia gukina ico bita AF Challenge Trophy zone ya gatano, akarere ka gatano. Nako ntibyakunda ko bashika muri za finale ariko bakuyemwo muri kimwe cya kabiri cya nyuma, ariko abatani imyaka 18 babona ko ikibanza cya gatatu bakironse birahiye igihugu ca Kenya amanota 21 ku 17. Bano bana muri handball nivyo nibaramira kabaye kabagabo abo ufite imyaka 20 cyangwa utane imyaka 18 aratabarashika, ariko nako ngo ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi. Intamba mu rugamba za handball reka tubakeze bano bana, reka tubakeze cyane. Ugiye kuraba nabana bakiri bato mugabo babikunda, nkuko abakozi baba babamenyereje bakiri bato baravuga ati reka twegeranye abana tubagirire nabo ekipe zabo za kade. Uno musi mu kade arashobora kwisabira kocha ati mpabase umwanya mutoya nyine mu bakuze, ukabona ko numwe arashobora kwidefanda muri senior. Nivyo vyabahaye inkomezi no musi kwa bakuyemwo Kenya bakaronka ikibanza ca gatatu nisohoka ryabo rya mbere. Nimba barinze baronka ikibanza ca gatatu ariho bagisohoka, ucabona muri kazoza ko ni baba kade uno mwaka tuzobona basohotse bagiye kwitaba ayandi mahigano. Banako muri kimwe cya kabiri cyanyuma abatarenze imyaka 18 bakuyemwo na Ethiopia batsinzwe amanota 33 ku 32, nako bashumijwe inota rimwe. Nayo batarenze imyaka 20 bakugwamo na Uganda ku manota 43 ya Uganda ku 29 y'u Burundi. Reka tubiteze ko imbere ari heza uri kuraraba performance za bana bakinyi. Claude bimeze gute muri Febabu na cyane muri basketball? Akwino weekend hagiye ku bice bita basketball is back, ariko hari n'ibihano byagiye kuri Febabu. Ni basketball ubona ko inkino zigarutse, ni ubona ko neko ndabisoma ku isoko y'inkuru yacu ya ishami ry'umupira w'amaboko mu Burundi. Ubona ko hariho bishasha, niko ndabona ko n'amastatus y'abantu ariko afishe inkino zitekanijweho, kandi ubona ko n'ibihano nk'uko turivuga byakuwe ko kandi hakabaho na ikintu kita nk'amande cyose bayita muti ihadabu ba ni Febabu nako yahawe gutanga ihadabu y'ibihumbi 5 $5 by'amanyaswisi, ariko uri kurashira mu marundo nako yaba miliyoni 16 miliyoni 160, ariko reka twizere ko ino ntambwe yo gukura kw'ibihano na cyane ibihano by'agateganyo nako bisa n'ibyavuyeho, ariko urana ko ano mande ategerezwa kurihwa kugira ngo rino shiramwe rya Febabu y'umupira w'amaguru y'amaboko hano mu Burundi Febabu ribandanye ibikorwa. Ndabona ko muri no weekend naho hari inkino zigiye kuza. Nagiye kubona kuri page ya Febabu kuri Facebook banditse ikintu gikomeye cyane ngo un dimanche vibra. Basketball is back. Ndabona ko hari akayiganwa bise Road to VBL canke Road to inzirigana kuri Viva Basketball League Elite 8. Hari imigwi igiye gukina, ariko hari yindi igomba kurindira kugira ngo rino kurakuranamwo ribe. Hari imigwi y'ibicocoro 4 itagiye kuboneka muri Elite 8 Road to VBL. Ni nka Claude hari imigwi itagiye kuboneka, ni imigwi no bwati bya muri bya bifi binini ya migwi yafashe imyanya 4 ya mbere muri mwaka uheze. Dinamo imigwi ya Remesha n'iyindi
ni Kandabe neza. Dinamo, Urunani, Remesha na Tigers. Iyo migwi ine izobandanya irindira kugira ngo ino road to VBL irangire. Ino weekend rero hari inkino zihari, abakunzi ba basketball nako baba banyotse kuraba bano bana gene bakina ku bibuga na cyane cyane nako kino kibuga gikukira ubushikirangaje bw'inkino urwaruko n'imico kama. Karera Lions iva mu gihugu iva mu giri Rutana izo bari mu kibuga yakiriye Lezipo, izo bari ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 4 na igihe cy'isaha 5 Young Eagles iva mu ntara Gitega yakire Mutanga United, Aigle Noir yakire Carne, ba Messager yakire New Star, nayo Target Intamenwa y'Ingozi nako izo bari mu kibuga yakiriye Muzinga igihe cy'isaha 8 nako abatani imyaka 18 mu kwinjira bazotanga amafaranga ibihumbi 2 kuri portura nako ni 5,000 ikibanza cy'iteka nayo ibihumbi 10 icyo bita VIP 20,000 hamwe grace yicara hajya nyine haya abantu twitahuye akanoti ka 20 gatanga kugira ngo urabe basketball cyane gose sindagatanga ngo kubera niyemeye oya ni kugira ngo duteze imbere umupira wacu kuko agiye amahera dutanga aragaruka agafasha ibindi mu mupira yego nizere ko ni nakandi kanyamuneza kongeye kugaruka cyo n'umupira w'amaboko ngaha mu Burundi na cyane ko benshi babaza amahiganwa gute amahiganwa kuba amahiganwa nizere ko ikari kintu cyo gukeza nuko tugaruka kubika twavuze kandi ni nyuma yaho Febabu ihawe ibihano bagarika ibikorwa cyangwa se imirimo yifata kibanza na FIBA Afrique hari ikazo ya 12 kwezi kwa 4 uyu mwaka tubona ko n'igihano cemejwe kuwa 24 ndamukiza n'ibiro bikuru biraba rwego rw'inkino umupira w'amaboko ku isi ariko kandi ni Febabu yasabye hadabu y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amasusi ngo turayivuga miliyoni z'ababigera 60 z'amafaranga akoresha ngaha mu Burundi. Ubona ko ni ingingo isabwa ko ishyirwa mu ngiro kuva igerekezo rya 15 ku kwezi gushika igerekezo rya 30 ruheshi gushika igerekezo rya 30 ayo mafaranga akaba yamazwe kuriha no kuvuga ko ni mu misi 15 nize ko ni tuvuga ati ni mitende cyane ko tugiye kubona imigwi yacu kandi yongera gufata nyende temikire berekeza mu mahagera atandukanye birumvikana ko ni rihiganwa risa nk'iritanguye rifisiyo rikorera banyo rigiye kuja avuga ngo umunsi umuntu atwaye igikobwa bwe ati ngiye akabahasha aho kandi muri zone 5 turakubona muri elite 16 turakubona kijya ni ikintu cyo gitera intege abakinyi Claude na Grace niyo mukiza iyo kinye ukabuzi ko nta mu babaye champion ushobora guserukira igihugu cyakwibarutse cyane gose ari igihugu champion cyangwa champion ukaguma muri ico gihugu y'ibintu niba biryoshe usanga n'abakinyi babivuyemo kuko nimba imvuga ati ndakinye kugira nzoje gukina zone 5 nditanga cyane nkavuga ati reka nkora ibishoboka byose nanje baze basohokane mu bazosohoka ari bakunda kuvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze utagiye mu mahiganwa mpuzamakungu rimwe na rimwe ntubonwa na ya migwi mugiye guhura kugira ngo igusume cyangwa ikugure. Reka rero dushimira ababigizemwo uruhara kugira ngo Gura bihano by'imfata kibanza bive ko bikugwe ko Febabu maze bikogwe bibandanye biba iminota 35 umwanya ubandanya twereka ko ari umwanya nyene kandi dushimire doje ko mu zindi dushimire ko batwandikira Evariste Ninzigimana kuri Facebook kandi ndabashimiye cyane Komera Vivi Media ndabakuteze yo mitumushime cyane Evariste nabandi mubane musangiza abandi kiganiro akande kubiravugwa hariya ku mugabane wa Afrika ibikorwa muri Ligue des Champions na Confederation Cup no weekend nako ari ibintu bimeze neza cyane muri CAF Champions League nako hagiye kuba final ya mbere nako ni final igiye kuba mu ngero zibiri ari na retour. Ndabona ko Esperance Sportive de Tunis hariya muri Tunisia bagiye kwakira umugwi wa Al Ahly ni final igiye guhuza bano barabubasa mubaze ko rukino rugiye kuba rukomeye cyane ariko hari umwe usumba uwundi na cyane cyane muri kahise hari umuntu yatubwiye ngo abarundi mukunda kahise pe Al Ahly kahise iragasumba Esperance Sportive de Tunis kahise twokirenge ni twokwikira ngiza mu bijana n'umupira w'amaguru
no munsi umugwi uje guhura n'umugwi wa Brazil avuga ati tuje guhura n'umugwi umugwi ufite izina rikomeye tuje guhura na Seleção barashobora kubona ba Robinho bande bakafu kandi baramaze gustafinga bakabona umugwi uno munsi w'abana w'abakinyi bakiri bato hariya ba Vinicius cyo tumuvuga ati kahise rimwe na rimwe kandi icyo kavuze umupira w'amaguru kahise karavise icyo kavuze rimwe na rimwe ariko ca tugaruka nimba Jeff ise kahise nkazoguma muri ako kahise uwundi mu gukaza ukagira proje ukavuga ati reka mfate uno mwanya ngira proje nubake ngume negura uno munsi abarabicu baturushije bafise proje yo kuvuga ati reka turera abana buke buke ugasanga nico bariko baradutsindisha no munsi no mugwi wa Al Ahly urashobora kuba waratsinze Tunisie kubera iki uri kuri yubaka inkino zitanu z'abahuje twarabonye zine za Al Ahly Tunisie yatsinze rimwe en 2018 yes mugabe bitavuze ibi ni byo ku rupapuro ntituzi no munsi ngene Tunisie yagize proje ya Tunisie ishobora kuba yari yubatse ikavuga ati reka mari no myaka yose nayiko ndatsinda muga ndera abana bazofasha muri kazoza no munsi ari imigwi myinshi twagiye turabona zagiye zikinisha abana bakiri bato hariho za Senegal muri kane twabonye bafise abazana abana ni Tunis uko Icarus Grace nibyo numugwi kugira tubone muri no gwigo nuko hari ibindi bifi bibiri n'ibindi yogira yatsinda ariko kandi ni Al Ahly tubona ari wa mugwi ufise ikiza kuwufasha ni wa mugwi naho ndishime kuri kahise gusa ufise ikombe byinshi ariko kandi ni wa mugwi turabona mu misi heze uri kurabitwika kandi unako ni wa mugwi kurabandanya wigarukana kuri scene international nico tuba ku bice 90% ko murako bafise amahirwe gitwara tiko turaba ni na kahise ka hafi mu nkino zagize abahuza na Tunis nkuko bariko bivuga Grace nuko ntibasiko tahandi twoja atari ku mugabane wa Burayi kandi na AS Berkane izokina go gusubiriza na Zamalek bimeze gute muri Confederation Cup ku munsi w'Imana nyine na Zamalek izokirakira umugwi wa Berkane nako ni ntakira dadanuka ni Berkane kirakinira iwayo ya muri Maroc yabyifashemo neza ariko kandi ni Zamalek ishora nayo kuvuga ati reka turabye turi bugenze tashaka ko nibitangaza iyi final ikatwereka ibindi turindire ku munsi w'Imana ati turindire ku munsi w'Imana cyane muri finale ya mari finale hajya kuvuga ati n'urukino goroshe naho ufite kahise gakomeye finale yama ari finale nuko twogenda ku mugabane wa Burayi na cyane muri English Premier League n'urukino rukomeye cyane ni nkino zikomeye cyane ariko two kwinjira tunatangura gushimira abafatanya bikorwa na cyane mu kiganiro Hope Sport dushimire Canal Plus ni ishiramwe rikomeye cyane ritanga amasanamu ari ku rwego mpuzamakungu ishiramwe ribereka inkino zikomeye ku migabane itandukanye urashobora gusanga wibereye muri salo yawe uri kuraraba Esperance Sportive de Tunis na Al Ahly ikibiriraho utashitse muri Tunisia ariko wahashikanywe na Canal Plus rero iragugwa mu ngero zitandukanye wowe ufite amafaranga make ntiwitinye Canal Plus irakwakira urashobora kuba ufite ibihumbi 200 agaseke access urakaronka byoroshye cyane evasion ako nagaseke uronswa no ku bihumbi 40 kuri 60 vyawe uraronka agaseke access plus kuri 85 uraronka evasion plus nayo tu Canal urana uyironswa ku bihumbi 170 gusa ukwezi kose kukahera umeze neza Claude na Grace ograti ya film warayironse kandi uko agaseke kaguhi kabako hejuru niko na content cyangwa se birimo biba ari byinshi amachene atandukanye nizere ko kubakunzi abashobora ati genda umukunzi umuziki genda umukunzi w'amasinema w'amareresi genda umukunzi w'umupira w'amaguru n'umukunzi w'ibintu bitandukanye byose ushaka bisangamo ni nobati ni geti kidasanzwe kubwanje ndakunda ibintu birimo igikombe cy'isi ndakunda ibintu birimo eho ndakunda ibintu birimo inkino z'igikombe ca Amerika kandi byose bigiye twikuna Copa America ni mu kwezi kwa gatandatu ndabona ko ni gihe atabushomeri b'inkino buzabuhaye twaturindira ngo gushika mu kwezi kw'icenda nibaza ko Grace na Claude
uri kumwe na Canal Plus nta bushomeri bw'inkino ubona. oya kandi ku mahera yawe make kuri 40,000 urashobora kuraba kuri chaîne ya 13 na 14 ugakurikirana inkino zose zo muri La Liga za Premier League nasanze na weekend cyaba irimo inkino barakuzanira amadocumentaire ameze neza cyane y'inkino ukavuga ati mbega kafu ko ntakimubona ageze he. Canal Plus ntitinya kuzana umumenyesha makuru avaria mu gisagara ca Paris canke mu Bufaransa akagenda muri Brazil akamusanga hariko amera neza hariya ku micanga ya Brazil hirya no hino. Ikirenze ko rero naba bana bavutse muri za 2010 nabo barashikirwa bakaraba kahise bakabazanira za match za kera bakarango umukinyi naka yakinuko niko kabijya ka Canal Plus. Si nkino gusa Canal Plus irakuzanira wifitiye Kevin canke Kevin wifitiye Gad canke Gadin uvuga ati papa mama none ko ntazi ibintu by'inkino nyereka dese anime nziza cyane bazikuzanira muri Canal Plus. Ikindi ku bantu bashakuruka mu mutwe ucakumva nimbo mimbazamana Citrus Gospel ari ushaka kuguruka ukaraba turimbo tumeze neza. Citrus gusa urashobora kugenda hariya kuri LMTV ni TV zose televiziyo hariya mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Hano mu Burundi nawe urakubitira kuri Heritage TV. Hano mu Burundi hari andi ma televiziyo nka Buja TV televiziyo imeze neza tutibagiye n'izindi nka BTV RTNB nayo nyene irimo umubyeyi wa yandi maradi cyane gose. Nizere ko urumva ko ni byiza byose biteke muri Canal Plus ushobora gutumbera n'akanoti kawe katabunye aro kandi ugataha wikoreye byinshi. Arashobora kuvuga ati none iyo Canal Plus tuyisange he? Hano mu gisagara ca Bujumbura hani henshi cyane ushobora kuyisanga hagati mu gihugu Canal Plus irahari. Rero kubona twe twaramaze kubona ivyo video vya Canal Plus nkitworeha kubiyaga tukabikuyagira. Ikirusirije rero kugira yorohereza abanwanyi urashobora kugura amayinite kuri Rimikash cyane gose yaroroheje wibereye muhira ukagura yaroroshe yaroroheje ubuzima. Rero nawe uva ku kazi urushe genda muri Canal Plus baguha amashene ameze neza. Ibi tubabwira kubera ko dufise umutima mwiza, we are not selfish. Ntirushaka kwisangiza twenyine ndushaka ko namwe musikirwe mugeho mwumve. Nuko twogenda ku rukino rukomeye cyane kandi tuzorabira no kuri Canal Plus. Ni journée ya 38 Bandugu. Isa imwe ya saa 10 Isa inkino 11 urarako isa 11 inkino zose. Arsenal Man City turabona mwonde kuno musa ari hatari. Nibatse ko ni nkino zizobera icyarimwe zizobera ku isaha imwe iyo bija hose isa imwe y'ijoro ku munsi w'Imana statiza abantu bazambaye ibindi bi tuzoba turi maso. Nibatse ko tuzoraba ico bita multiplex aho tuzova hariya kuri stade Arsenal iriko irakina twerekeza amaso kuri Man City. Canal Plus yubahura na multiplex. Nizere ko abantu bose mwaguze amayinite amayinite ni gwera kuri 40,000 uzokwirabire zino match cyane gose. Arsenal City nindazo twari igikombe ni ku munsi w'Imana ariko ni Man City igiye kubera ikikina n'umugwi wa West Ham ihoba Arsenal nayo igiye gukuba iriki kina n'umugwi wa Tofis canke Everton wehoba narimbuza West Ham narimbuza West Ham narimbiye numve ngo vuge Everton ariko kandi Everton nayo ni wa mugwi two turaba mu nkino barutse gukina bantangaje cyane. Ariko kandi nagitangaza kirimwo ni wa mugwi wari wakuwa manota ashika mu 10 mu nyuma yo bwatireka tugigabanye tano ko umugwi hageze igihe usa nk'ubangamiwe gukoroka. Ni Everton twabonye wiyubaka ndetse inkino maze kubona ubizi cuya Liverpool Tottenham Everton ndiko ndabona ko yatsinze Sheffield nakazi gakomeye n'umugwi wakuye muri course Liverpool Everton urimo ni Everton tubona ko ije gukina na Arsenal ije gukina no kino nka finale n'ubundi ni finale ni Arsenal tukubona kuva mu 2024 yatanguye ifise indoto z'igikombe ariko naho ubona ko haraho byashitse iranyerera.
ni Arsenal inyuma yo gutsinda umugwi wa Man United igitsindo kimwe ku busa. Ni Arsenal abantu bavuga ati turayitegiye kuri Tottenham yayigemye 3-1, ariko naho byagenze uko kose no mutuze tukugiranya amahigwe imigwi ya Man City, amahigwe Man City ifise n'amahigwe Arsenal ifise na amahigwe atangana, na cyane tuko turabana na turabe muri zino nkino ni umugwi wa Man City kubuye gukinira muhira wakira West Ham irutse gukubitwa ibitsindo bishika muri 5 n'umugwi wa Chelsea iri mu bihe byayo haciye imaze inkino 4 zose zitsinda. Chelsea niko ndabona zine zitsinda yego Chelsea na victoire. Chelsea iri mu bihe byiza naho yaje kwifuka bukeye. Chelsea ntiyaje kwifuka bike uku kwifuka kwayo bigira bituma ikina bituma ikina Europa League. Ibyo serekana ko ni Mauricio Pochettino hari akandi kantu agarukanye muri Chelsea. Ni Chelsea twabonye nyuma gutsinda umugwi wa Brighton, yatsinze Nottingham, iratsinda West Ham 5-0. Ni Chelsea yatsinze na Tottenham 2-0, aho sona ko ari Chelsea kuginyiro zine ibintu tari doherutse kubona bigaragaza ko ari cikirarondera. Aha siho tukiri tugaruke kuri izo nkino nako zibiri ariko n'umwanya uri kura turega. Journée 38 igiye guca urubanza hagati ya Arsenal n'umugwi wa Manchester City. Igihe cy'isaha 11 Everton kuri stade ya Emirates Stadium izoba yahagendeye Arsenal. Amahirwe angana gute kuri Arsenal gutsinda Everton? Grâce ni umukiza. No musi ni Arsenal ivuga ati ninatsinda City. Ninatsinda Everton. Ndabona afise igikombe. Muga atagarukamwe ya condition. City manzi tsindwe. Kuko no musi itsindwe canke inganye. Yes. City nayo gutsindwa imbere ya West Ham. Ndabona bitariko birakunda. Mu gihe tugiye kwisunga ku rupapuro mu nkino 5 City yakinye na West Ham. Ni City yatanye inkino 4 ibura urukino rumwe. Ariko Everton no musi tugiye kwiraba. Ni Everton yaduhagarikiye Liverpool irayikura muri course. Ihagarika Tottenham. Ivyo byose nibituma Arsenal igenda gukina ifise ubwoba ivuga ati nimba yakuyemo Liverpool igakuramo Tottenham nanje no musi ndashobora kuvamo. Nibaza ko Arsenal ranako ni Mikel Arteta na staff yiwe avuga ati nta gituma twotsindwa na Everton, nta gituma tutakaza cyane ko abakinyi bose tubafise ranako ni list probable yishobora gutangura ku munsi w'Imana. Yasohotse hakiri kare ranako ni bose novuga ko abakinyi bashobora kuzanira intsinzi Arsenal bazoba bari mu kibuga. Ico ndiko ndabona Arno iyi migwi yose ikomeye izotsinda ikomeye cyane Man City, ariko rimwe na rimwe barako benshi bariko baraha amahigwe umugwi wa West Ham ko ushobora gukora exploit imbere ya Manchester City cyane cyangwa bakanganya, ariko kuko nimba banganira no musi nibatwara ibishobisho by'abafana ba Arsenal. Oya si bishobisho, haraho twagiye kubona West Ham inganya na City nta byo gufana no musi birimo kino nka runo uri kurabona City iregeza n'abafana ba West abafana nako ba Tottenham bose baza bashikiye uyu mugwi wa Everton. West Ham wonyene ni Spurs, ni Tottenham ikirakina na Man City. Yes, kina Man City inde ko barakina Tottenham ko kina Man City bariko basikiriza na Manchester City nako ni abafana ba Man City hageze gihe bavuga ati ayi igikombe coja muri ico tagukana Arsenal ati ni mudukubite ati Man City we sinda nanabonye na Pep Guardiola ariko iyi Tottenham niba abantu badatwara igikombe, niba abantu ataho bashikare hare kunezererwa gutsindwa. Nuko reka dusimbire kuri Manchester City nayo nyuma ya Arsenal na Everton tuje kuri Manchester City zoba yakiriye umugwi wa West Ham. Nivyo numugwi w'abakubita nyundo canke bano Bahamas bakirira kuri stade yabo yitwa Stade Olympique de Londres. Numugwi ufise kahise gakomeye cyane, ariko siniko ndabona ko
West Ham baje guhagarika Manchester City na cyane cyane ko ibona ko ari final. Nibaza ko ikintu kigiye kuba kuno mwaka muri EPL canke English Premier League kigiye kuba kiba nk'ikintu cabaye mu mwaka wa 2012. N'umugwi wa Manchester United n'umugwi wa Manchester City banganya amanota kuri journée ya nyuma. Ni nimigurana ko journée ya nyuma bari bakiriye kuri stade zabo, stade Old ya Man United, stade ya Manchester City na Etihad Stadium. Igikombe cyari ko kizunguruka hagati yo mastade abiri Etihad na Old Trafford, ariko birangira umugwi wa Manchester City kukanye umutsinzi umugwi wa Queen's Park Rangers, igikombe kiratahwa muri Manchester City. Ino novuga ko ari hajye situation iri tandi mu majambo make twivuga gute ni bitoroshe, ibihe bitoroshe bigiye kwirepeta umwaka ugira kabiri kuri Manchester City. Kubwanye sinabigeranya niyo na cyane ko gwarukino gwaza guhuza iyo migwi nyene. Oya, surukino gwahuza Manchester United na Manchester City ni migwi yose yahura n'iyindi migwi, ariko Man United na Man City baranganye manota. Ariko no muzi ko turabona ingene bimeze, ni ya migwi yose naho yotsinda. No muzi ubona umuguri imbere ari uzwi. Urukiza gwa Arsenal rero ni West Ham muri no weekend. Mari majambo bidishoboka ni West Ham izihagarike umugwi wa Man City. Ibintu bitoroshe, ibintu byashoboka. Cyo Man City na Bati ku bice 95 kwijana barafise kino gikombe. Kano ka X-ray urakankatira Vivi. Kuno twizera vuze ku bice 95 kwijana. Igikombe cyatashe muri Manchester City. Ariko uzu no musi City kazi kanganya. Igikombe kitakija muri Arsenal. Ariko Arsenal sinzi ko izotsinda nayo. Izotsinda. Erega Everton nayo irashaka amanota. Ariko nta Arsenal igiye guhagarira imbere ya Everton. Ikiboneka iyi migwi yese igiye guha n'imigwi bayabaye. Iyi migwi yese igiye guha n'imigwi hoba. Na hayene simiki bavuga ko nta ufise adversaire akomeye cyane. Nari ngiro za nyuma iyi West Ham ikirarondera iki? Nikirarondera Conference League, nikirarondera Europa League. Everton na Everton ntaciri kirarondera. Ni Everton ifise umutekano yarakize ntiyakorotse. Imigwi yakorotse irazwi kuri no mwanya. Hakorotse imigwi ya Luton Town, Sheffield, Burnley. Ariko imigwi yakorotse. Luton Town iracafise amahigwe make. Uko ifise 26 nayo Nottingham Forest ifise amanota 29 mu kibanza 17, ariko aracaraga hadi. Iki nico kintu kuvuga ko nta fighting spirit mbona kuri no migwi ya West Ham na Everton akazi baragakoze mu nkino zeruka. Nico mbona ndiko ndabona Arsenal yasinze, ndiko ndabona Manchester City zasinze. Igikombe cy'Italiya kigira kane gikurikirana. Reka batwakure no munsi tubaho umwanya wiyaguye na cyane baterere ku ntamba mu rugamba, baterere kuri na cyane nako tusikaje kubona umwe rukumbi mu mahiganwa 5 utwara igikombe, kuko La Liga twarabonye ko igikombe cyatashe muri Real Madrid, Ligue 1 gitahukana na Paris Saint-Germain, Serie A team gitahukana na Inter Milan, Bundesliga nabo byageze gute? Bayern Leverkusen. Gusa ahantu bwa tugitagarutse ni muri no Premier League, ahantu hari imigwi za Tottenham n'izi za Chelsea, ni imigwi ubona kwikurikirana, ndetse ubona ko umwe wa gatanu n'undi wa gatandatu birashobora ko iyi migwi isa nk'iyamaze gushira amaguru yose muri Europa League, kandi muri Conference League Newcastle United nayo urabona ko ifise amanota 57 n'iyikurikira, birabona ko ni nkino bazokina kandi ifise iki yarondera, ariko ni ndwi ya nyuma ishobora kutuzanira agasha cyangwa se bishasha bitandukanye. Allo yamaze kugenda, ariko twandikire no ku rubuga rwa Facebook muri commentaire maze utere ku makuru twabashikirije habaye mu ntamba mu rugamba, basketball, handball canke ku mugabane wa Afrika no ku mugabane wa Burayi na cyane muri EPL. Allo Fabio tuyaga nande? Nyanya wacu. Allo Kimich muri Vede. Ego Enda bakumbuye cyane natakora mutakwezi. Turakurambuye cyane Kimich. Ego kweri mwobwira numvise amakuru ngo Kimich azoja muri Barcelona.
Joshua Kimmich urana ko ariko arandurwa na FC Barcelona ariko Bayern Munich ngo iracamukeneye umudagi wabo. Yego. Sawa muhitaji kukwenda cyako baramusaba. Urakoze cyane kandi ni radio nibaza ko yumvikana neza ubu barabikoze jana n'ibice 8. Yego kwera ubu ndabyumva neza bimeze neza. Reka tugushime cyane. Sawa. No gahungu ni Juna Gesman yatumye ko abakinyi agiye kwifashisha muri Euro gikwira mu Budagi yavuze ko menshi kandi ni liste ni naje kubona ba Olivier Baumann umunyegori ba Manuel Neuer bagarutse Alexander Nubel Marc-André ter Stegen yagarutse kandi ni defense rimwe wa Anton witwa Benjamin Hicham n'abandi kandi abakinyi hagati Robert Andrich Chris Smalling Pascal Drop n'abandi Musela bagarutse na Leroy Sané Florian Wirtz yaje ariko kandi no mu basatrizi yagukanye witwa Niklas Füllkrug na Kai Havertz Thomas Müller Dennis Undorf bikura vuga ku bakinyi bari muri finale bari mu Dortmund umenyereza tatumye ko uyu Hummels ntiyagarutse baba Brandt ntibagarutse cyavuga ati nibwa muri bwa umumenyereza afise ubwigenge bwiye gutuma ko ubwigenge mu mumenyereza twakira umunywanyi ku murongo allo umunywanyi aracari ku murongo allo nyanya yamaze kugenda ariko ni 62 22 55 96 nimero utwakora ukaturonka hano muri Hotspot Doni Arnaud Gango turi kumwe na Claude Kwizera turi kumwe na Grace niyo mukiza tucibagiye na Vianney biyumva inyuma ya kamera tumabashimira cyane bari kuri FM 94 n'ibice 3 cyangwa 7 n'ibice 8 Allo ariko hari n'ayandi makuru ariko aravugwa Grace na Claude na cyane muri ano matrive international allo amahoro neza Manyusi muri komine Mugwi Manyusi muri Cibitoke Ego muri Cibitoke uri Mugwi imugwi mu mirombero amajaye yamutse kugenda uwo yavuga ati reka ibibazo byawe byinshi ndabashimire yavuze ati reka ndabashimira hanyuma ibintu bifata umurongo allo yamutse kugenda niko ndavuga no gahungu umumenyereza w'Ubudage Julian atatumye ko Mats Hummels Julian Brandt n'aba Leo Goretzka bigiteko bivugwa kumwe bishamubye ati igikombe giye gitanga mu Budage ngo uhigwe ugitware nabo ndabona ko bishamubye ati kubera iki umukinyi nka umukinyi aba Emmanuel Neuer n'uyu akunda kuvuga cyane muri Thomas Müller abaza gukora iki mu gihe aba bakinyi bari kugwe kandi bako ati samani mariko babujiye ukira yeho mu gihe botwara Champions League nona ko babujiye gushininga reka ndakwishura inyuma y'ino message ya Justine Ngabire avuga ati nitwa Mother's Boy agashinga simpindura Mother's Boy reka ndabashimire cyane ku makuru meza muduha ekipe imwe rukumbi fana yagarutse ni ntamba mu rugamba cyane gose tubibutse ko mu ntamba mu rugamba abakinyi bazoshika itariki nyuma yo gushika ari 27 z'ukwa gatanu ego niho bazoshika ikambi bayigire hariye mu ntara ya Ngozi kandi biravugwa yuko bose bazoza kiretse umukinyi umwe atazoshobora gushika Utwa Evariste Nzigimana ati ndabahaye mwiriwe kandi ndabashimire witwa Gaëtan Dior tumushimire Vivi Media TV komera Claude komera Arnaud komera Grace niyo mukiza mureko mubikora neza makuru mudushikiriza ni meza twakirundi munywanyi Allo mwiriwe neza muri bande muherereye gisanze mu ntara ya Muyinga matwumva neza turabumva neza kuva cyane natangwe kumbi radio yanyu na imagiye kirekire ntayumva Imana ishimwe cyane duga kwijambo kibazo cy'intererano mumbonera Mbappe azoja muri Real Madrid cyangwa azoja handi Mbappe bugi byiwe ntibiramenyekana ku mugaragaro ariko amerekezo yiwe aboneka ni muri Real Madrid Ego murakoze tubashimire cyane ku makuru mugishikiriza urakoze cyane ngaho muri commune Giteranyi Ikomeye mu ntara ya Muyinga urakoze muri zone gisanzwe
urakoze cyane. dushimire Martin na Job bari mu mirango ngo bariko batwumviriza 5-5. neza cyane tumushimira cyane Didier Deschamps nawe nyine yatumye ko abakiye kandi hagaragaye ko biri biko bavugisha benshi Garuka rya N'Golo Kante twakira umunywanyi. Allo. Alo, Peter Brother Wise. amahoro neza Nzene, n'amahoro turashima Imana. Aruno. Phil Foden. Yego, Umwongereza w'igihanga. sameze turuwa kwa. Ramutsa Grace Class. Sa Ega sina nakwibagiye nandi ndenda. oya wari wanyibagiye. Ya. Mm. Nakanya na Aruno nawe. Phil Foden. Ya. Ibyo mwasabye byakozwe ubu iradio muyumva ukuri kwame. Yo, prema no kuri nejo saa 8 z'ijoro. Bari kumwe n'umurongo. Yego. Asa Imana nasenze yarakunze. Ego ko atusubira twitora. Imana wasenze yarakumvise. Ego, ubu naho ndayifuza ni suma. Vuga uti haleluya rero. Haleluya, haleluya. Unababwira no muri Majambere FC ku iradio yagarutse. Asa ndayabwira ko nta ndabashimire. Bana twari kumwe. Amana nifuza Man City asa kuyitwakira gikombe. Asa ntaheka nawe nyene zotsinda mugabo. Man City zogitwara. Amasanyeza abafana Barcelona itsinze twaraye turose. Ya Barcelona ni batwara. Ego sasa. Okay, tugushimiye cyane. Ero gahungu ni benshi bamenye buri amajambo akomeye ngo tugiye muri euro dushika muri 2025 kandi tugiye muri twebwe hari dukurikiwe n'imiliyoni 68 z'abafaransa. Oh la la. Uzi userukiye igihugu ko utaba wiserukiye n'umuryango wawe gusa. Oya. Iba ari igihugu. Kombe Didier Deschamps arayikora hariya mu Budage. Ntivyoroshe. Akandi atwakira umuzi munyanya masiko hagera lo. Hello. Ni mahoro. Mahoro cyane. Ndi Matayo Mukaya. Matayo Mukayanza amaja hehe? Imanga. Okay. Ahi radio ni full. Ni kama kawaida. Kama kawaida asha ni wiherezi ico kunywa ngaho ndubaye sawa. Aha terera kuri no makuru ariko nanamutse na Grace niyo mukiza turi kumwe. Ndabaramukije bose. Ndakuramukije cyane. Ego, amashaka mumbwire amakuru ya Abude. Yande? Abude. Inde? Abude. Abule. Ego Barcelona. Okay. Turayakubwira Balde. Nayo bise Abule. Okay. Yandi makuru ariko aravuga ni Thomas Tuchel nako yegerewe n'indongo za Bayern Munich ariko yavuze ati icyo navuze sinisubira ko yewe turangije ino championnat uno mwaka ndabasezera ariko borona ko bashaka kwagumaho. No twakira umunywanyi. Kakwakira umunywanyi ariko kandi ni Thomas Tuchel yagikenewe. Allo? Mahoro. Amahoro neza. Innocent Bubana. Karibu cyane Innocent. Ego ngomba ndababaze. Niki nyine za urugamba. Gutokina itariki ni tariki 14. Amashene. Turacyariko turabiraba ariko rana ko hakiri kare tuzoyibabwira ariko inkino zizoboneka kabisa. Tuzobabwira urana ko haracasigaye umwanya. Ni nyuma yaho Xavi Hernandez agiye kuri micro mbere banditse amesha makuru ati ikigega ca FC Barcelona cyifashe neza tugereje n'indi myaka. Ashaka kurekana ko rimwe na rimwe ataroba kayo kugura. Ibintu byasavuje Sandro Laporta. Ndetse bura ibinyamakuru byamaze kwandika ko Xavi Hernandez evire. Niko ndawe akazi kawe no kumenyereza nturi umuvugizi wa equipe. Ariko Xavi Hernandez bino bintu niyo yari yabiteguye ati ikiba kibe nirukana. Xavi Hernandez giye 20 ukwezi kwa memeje ko iyi minus singiye kubandanya n'umugwi.
tuza Ariko kubona abatari ibika bake bya bara- 24 uku kwezi kandi yigarukako ni Laporta niwe ngo z'amarere amesha ku Xavi yokomeza amenyeza Amenyereza FC Barcelona Barcelona. gushika mu mpera za tugiye gutangura kandi urabona ko ibyo yavuze Laporta la même boss bitamuguye neza urabona ko ibintu biza guherera hehe nibatse ko Claude Kwizera ajya ngo urashobora gukubita umwana ashaka kurira nibatse nka hamwe nka Xavi Hernandez yokwereka umuryango asohoka uba hageze yokwiruhuta avuga ati ibyo nakoreye FC Barcelona birahagije reka ngende nabonye niko ndabona witwa Sergio Conceição na Hansi Flick na Rafael Marquez na menyereza batatu amaso ya Laporta ariko arabona uyu allo mumeze neza asha amahoro cyane no kuri turashima Imana bandanya mutugakwaniriza kabisa none mu nzu yera amakuru ya Mbappe gute Mbappe mubona atoshobora kuza muri ya mu nzu yera ngo bamwiteguriye neza Kylian Mbappe amaniskania ku musenyi nyene ya modokari mutamu mubona Scania nizere ko Scania wowe uri umuntu munini cyane acha jeni wenga kujimbi kabisa nk'abana ide abafanzi ba Real bose ndababwira ati big up sana mene berenga kujimbi kabisa ku musenyi ku mana urakoze cyane tugushimire reka tugushime cyane heza amen ayandi makuru ana ko ni Liverpool abasanzwe bakora muri Liverpool muri no mugurana ko haba bateka abakupa gazo abantu bose bakorera equipe ya football ya Liverpool baragiye hamwe muri Anfield Park Stadium bavuga ati mutama wakoze bikomeye Jurgen Klopp ngwino dusigarana agafoto kawe foto de famille nako byari bimeze neza cyane Jurgen Klopp bamusezera abo baraye bahora bakorana muri Liverpool ambwira ati ntizokwibagira ni byiza gushimira umuntu mu bihe byiza no mu bihe bitameze neza ni Liverpool ubona ko saison iri kirangira kandi irangira ukuntu allo ni Mata yagarutse Matayo ni watuye muri hehe Mukayanza yego imuhanga mungira umunywanyi mushasha asha nukuri wamubaye kandi unaduze volume igihe kiganiro kiko kiraba maze benshi bumve Hope Sport ikomera amashi ngayi imuhanga ubati ndumwe byakoze kandi wanditswe komera amanina mbadije Abude yahoze akina muri Barcelona okay nitwe twagutahura tugushimire nibaza ko imbere y'umwanya n'inyuma y'umwanya ntabakira umwanya mwiza wo kubandanya ikiganiro cyangwa gutangura ikiganiro bwa twizera grâce niyo mukida nanje Arnaud Gahungu reka ndabashimira ariko tutibagiye no gushimira Canal Plus iri kumwe natwe muri kino kiganiro iminsi itatu mu ndwi kuwa mbere umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu mwakoze Claude ni wakoze cyane Arnaud Gahungu wakoze Arnaud Gahungu wakoze Claude wakoze Vianney n'abakunzi n'ababosi bacu bakora tumviriza ababosi cyane yes reka tubifurize weekend nziza ariko baratwumviza baratandukanye kandi bari no mu bitandukanye uhoraho abahezagire bandanye bahezagirwa banaba nka cya kigazi kiri hahandi Claude bye bye